ni Easy ni Chris barakoze n'indirimbo barakora collabo na Mugani batanguye na Satubi indirimbo yitwa imvura y'ibibey abajamaje nabahaye interview muri 2016 muri park kuri terre ya Sprite na parke twatwiciye hajyanye kuri kajya gasa barakora igihe bakora indirimbo na Fariyazi yitwa Killing Me kijya gihe barasa umujama yabafasha yitwa Bonfils ico gihe Fizo yarafsaka boutique kameze nk'akabare twita kuri Amici hariya kwa barayiseni na haza $20 hariya ndabona badandaza isongo uravyumva collabo niyo yavuye Bonfils ico gihe hari yavumye studio yitwa Ingo Records ya Walase yakoramo Colida Magic yari ngaha mu Gasenyi kujya masalo nyene kujya masalo kikata gusikorosi yari ngaha bakorera indirimbo 100,000 akiyagiye amafaranga menshi Sami ira amafaranga menshi cyane kabisa turamutse umuntu yitwa Emile muri microfinance twiteze imbere ndi kumwe namwe indirimbo haleluya kazi izi rero araraba aravuga ati nivyo group irahari ariko benshi baragiye ndashobora gukora career solo izi barakora indirimbo ariko kumwe na Phil Bite indirimbo yitwa akora indirimbo na Phil indirimbo irafata hajya ariyo yari comeback yiwe ko yaramaze ikinini adasura igikorwa kuva avuye muri Swag Team asa ntumubone kuyumuja harapambana impambanaje indirimbo yitwa ndasuhiwe kaze Bujavile uzobona abantu bisaza barakenye muga barashaza ibyo batazi nitwe babibaza izi boy nakizigenza kaze Bujavile uzuye ababili acha dukubita indirimbo yitwa Wesha arasubira kandi akorana B na Mona bakora indirimbo yitwa kukadirisha acha dukubita indirimbo yitwa Fake Friend abona ba Fake Friend adukubise kandi collab ari kumwe na Drama indirimbo yitwa Hallelujah Nshuti ya bose bifesa kajya kani wo kagira udasanzwe ubizi ariko nivyo kaya kani wo kagira udasanzwe ubizi asante sana urumva rero asante nubashaka kumenya arabikibwira ngo asobore gusaba umuntu collabo basobore gukorana ariko kandi ni igiki uno munsi collabo zamufashije turaza no kuganira ku ndirimbo yitwa Hallelujah dorutse kumubona mu rugendo hanze y'igihugu hari n'amakuru tumaze kuronka avuga yuko ashobora kuba akorera ngaha na hariya bimeze gute cyose turaza kuvyumva Easy Boy Yes sir, Kirigite, it's your boy Easy, aka Mtama working at the place, man, walk one them Babylon selector pie on the youth, street of Gaza, Kidi wants no one is any place, ni OG. Boom! Uja FM na the place, man, Takuron Senori Rimba, hallelujah. Walk one. Mezevit. Neza Jekira Moyeni Mama. Karibu cyane mkigane Hits Connection is bold. Murakoze cyane kwe je umve ko nanje najaga F4 wajaga F4 sana Zio telemezo ziko ziranyijami karibu sana muri Hit Connection karibu sana muri Buja FM karibu sana muri The Number One Soga Station in our country karibu sana muri The Sound of Burundi nibaza yuko ni jambere tukwakiriye kuva umwaka utanguye ego besho ni jambere tukwakiriye kuva umwaka utanguye no mwaka watanguye gute kuko no mwaka twahejeje turi kwa Paula muri Party People no mwaka gusiku no munsi
biriko bigenda gute akazi kawe ariko n'igiki uri kurisimira muri music industry na entertainment? Eka ichambere na mbere mvuge ati ewana je kawaida ndi mpambanaji numva sha ibintu ntivyoroshe mugabo kuba turi kuri intambwe turimwo ndiko ndishira muri rusange kubera ko ndiyemera ibintu ntivyoroshe cyane kabisa mugabo turi nko kuri intambwe mwenyene murabibona Bujaville niso muri aka kanya ariko tukaba turiko turakora hama ukumva ati umuziki wa Easy warasohose canke amasanamu y'umuziki yarasohose sha akari nyuma karahinda fo ariko byose reka tubikesha Imana hama tubishiremo inguvu twongere twishimire twenyene twiyita wapambanaji kuba ati mwaranambo nyene muko mwarambonye muri concert a big concert ya DJ Paulin canke ya Crystal Event urumva ni vya bindi nyene nsubira kandi nikesha ati nakazi no gupambana niko akundi kudacika intege kubera hari impamvu nyinshi cyane ngahazo tumuntu acika intege mugabo tukaba turiko turakora je kweri numva ko no kwitamo ka award nawo batoka eka hari ikintu uvuze ngo hari impamvu nyinshi no munsi zotuma umuntu acika intege. Hari abantu benshi batwumviriza no munsi bakavuga ati Easy Boy hariyo step runaka amaze gutera muri career yiwe y'umuziki ariko uvuze yuko hari impamvu nyinshi zotuma uno munsi ucika intege. Canda kubaza kino kibazo, izo mpamvu nizahe zotuma uno munsi umuntu nka Easy Boy amaze gukora indirimbo zigakundwa mu gihugu no hanze y'igihugu yotuma acika intege? Ichambere na mbere bifojewe bambona nka Swag Team ubu unye bambona nka Swag Team mugabo ndi ku mugabane wa Easy Boy siko no kuvuga yuko muri Swag Team mwarakwakwanya mugakusanya udufaranga kugira mukora igikorwa mugakuri uwo mwanya ni wewe nyene wiyumvira igikorwa ukeneye gukora urumva ni wewe wigenga kandi muri uwo mwanya nyene ni wewe bigusaba yuko uronka n'ubwo buryo bwo gukora ico gikorwa canke gutuma ugera kuco ushaka wewe bivanye n'amaproje maybe wumva yuko ukeneye gushikako so kiragoye cyane uri nk'umuntu umwe utegerezwa gupambana utegerezwa kwikubita ku biti n'amabuye n'ubuzima turiko turacamo nko kuri uyu mwanya ku mugabane usanzwe w'ubuzima Bujaville niso mu mufuko zero mugabo tugapambana ntidufise ba bantu nyene bavuga ati reka tuguhundagaze mw'inoti reka tugire uko unye kubera hajya umve yuko ibakwe ntirigira bose ngumwe wese abaronka umwanya wiwe wo kuvuga ati reka uyugishikeko peut-être que uwo mwanya jewe kuri jewe ntiwari bwagere canke nturashika neza bisigura yuko sinoreka rero maze kuwitwa Easy Boy ntegerezwa kubandanya nyene nkora nerekana bwabo Easy Boy canke nkora nerekana za nguvu zatumye ati jewe nabaye Easy Boy kubera iki inyereka mbandanya ndakibatamwo iki nyene si fresh non ego yes uyo ni Easy kibazo ngiye kubaza uravuze ngo uno munsi usanga ikintu cyose ari je ngwana kugira ngo ushobore kuronka ubwo buryo bwa mbere wasanga je ndazana ya Jolis arazana ya Saigon arazana ya Mura arazana ya Tayana arazana ya kugira ngo dushobore gushyira hamwe dushobore gukora ikintu ariko umuntu agerageje kuraba akarabisha amaso ya hafi umuntu akaraba collab uri kurakora akaraba amasanamu umuntu araza kubona yuko Easy Boy kumbura ashobora kuba ari wundi muntu amutamwe imifungo nubwo Easy Boy atarashaka kubivuga cyangwa atarashaka kubishyira ku mugaragaro hoba ari umuntu afashe mu mugongo ibikorwa bya Easy Boy avuga ati Easy Boy niyo kenera umuriyoni kugira ngo akore video ngo awubure Easy Boy niyo kenera zibiri kugira ngo akore video ngo azibure canke yose no munsi ni Easy Boy? hari uraho yanyiyumviriye ambwira ati Easy je kweri numva kweri no gufata mu mugongo ugakora umuziki wawe jean ugakora cyane naramubajije ushaka ko nkora cyane mbumukesiye muri alimentation bigende gute oya mugura ashaka gukora cyane kuri uwo mugabane nyene uri kurakorera mo jean umuziki
siko mugabo tuvuge yuko gushika kuri ino saha dufise Alleluia hanze amasanamu iki byose biri ku gatwe ka Easy Boy. Ego abaririmbyi mukorana nabo kolabo urabariha canke ni bwa bucuti mufitaniye mu muziki n'abagenzi bawe? Ndavuga B-Face, ndavuga Mona, ndavuga DJ Philbite, ndavuga Drum. Reka rero ndakubwira ikintu Rero uguruke nkeneye kuguruka ndakubwire kubera ko muri aka kanya kugira tugere muri showbiz dukeneye kwanza kubaka ibiri inyuma biduge neza hama duce dukora iyo showbiz rero iri mu buryo bwo kunguka siko no kuvuga yuko uhereye kuri Philbite, The Vibe Machine, Kizigenza, ukaja kuri Mokanzi, ukaja kuri B-Face on the Floor, Rap Commando, Rap Yuda, ukaja kuri Dramati, Yofav. Jewe nk'impembo mba ndabahaye kweri baba bavibinze hit mba nakoze. Urumva hari igihe ukorana n'umuntu ukamubwira ati jewe kweri ndafise ingoma, sinzi kweri uyumvise kweri twojana kweri byosa neza kandi tworonka n'amasanamu ameze neza apa yuko audio ari hit song, ivyo tuvyumvikane ko neza apa yuko audio ari hit song mugabo twashobora kuronka amasanamu ameze neza. Ikintu ca mbere ku muririmbyi wese urabizi abashaka kwanza kumviriza ico kintu n'ikintu nyabaki twumve iyo genre y'indirimbo. Rero amahirwe je ndayaronkera ku ndirimbo mba nakoze. Umuririmbyi wese mba numvishije nkeneye yuko dukorana directement we abayumva yuko ti mutareka dukore gusa ikintu wokora tuzokore na video vuba cyane ahubwo akazi tukarekure. Ni kuvuga yuko hakenshi protection yuanje ni ya hit song ni muziki nkora nima opportunity yo gukorana n'abaririmbyi bakomeye ngaha bakaryoherwa kwanza n'indirimbo hama mu nyuma byo kunsaba inoti bakavyibagira. Umva ubibagiza kubera wamaze gusohora hit song. Sindabibagiza gusa ni hit song sije. Hassan wamwumvise Easy Boy? Ati sindabibagiza ahubwo bari hit song kabisa. Akaruso ko gukora collabo n'abagenzi bawe nakaho no munsi ni giki wishimira kuba warakoze collabo n'abana baririmbyi ariko zagushikanye? Urumva nk'umuntu wa mbere jewe always mba mvuga ati DJ Philbite Kizigenza numujama kweri yumvise ati Easy kweri ewana akoze wenyene na wenyene kumbe ashaka gutanga ikintu ciza ashaka kuba afise ya potentiel. Urumva so Philbite n'umuntu kweri nshimira cyane vyimva mutima always kubera ko niwe muntu yatanguye kumviriza song zanje zikiri muri studio akambwira ati kweri ewan bujavire canke ndashuhiwe numva ko no ikoreramo ikintu kirenze gifise vibe ahubwo reka tubikore faster reka ndayivibinge na jewe tuje ku mugabano. So DJ Philbite ndamushimira cyane. Ngaruke kuri Mokanzi urumva ni star artistique kandi ni star influenceuse urikora cyumva ico kintu. So no kuvuga yuko byararonse impact nini ya cyane ku muziki ndetse na kariyere yanje siko kubera ko jewe naciye nja mu bantu ba Mokanzi ba YouTube nja mu bantu biwe bamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi de même kuri B-Face on the Floor kama dawa urumva yaranapushinze ambwira ati reka dukore iboro igende ishikaho ishika twese dufashanye siko. Nk'ubu hari abantu bakurikirana B-Face bashobora kuba bazi Easy Boy kubera B-Face kugeza kuri uwo mwanya siko. Ufatiye no kuri Dramati, Baby Killer Yofav, urumva indirimbo niyo gisohoka mugabo yazanye impact niniya mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Urumva yuko kuvuga yuko nko mu Rwanda na wenyene yari yamaze kubaka izina ryiwe ku ruhande rwiwe nka Dramati siko. Na Easy bari bamuzi mugabo umve iyo combinaison ya baba beti bazwi hariya a Kigali bose b'abarundi canke turese Kigali canke ku mugabane wo hanze. Urumva nukuvuga yuko ni impact nini ya cyane kuri jewe no ku muziki wanje
siko nkoranye nabo bantu bose kubera nabo nyene bafise image zabo imbere y'abantu babo ijya image rero na jewe nkaca niyambika mugabo nkerekana isura yanje y'umuziki wanje urumva ni ikintu kidasanzwe ndabashimiye cyane and a big shout out kuri X Factor we amankorera amateka we aba yumva ati izi kweli akoze unye ashaka gukora ikintu kizima so yeah nico ikindi naco kushaka kubaza amaze korana n'abarinzi atari bake cyane ngamu gicu Burundi na muririnzi urashobora kurondera ushobora korana n'indirimbo akavuga ati wapi na mwanya mfise guca amazi sorry na muririnzi irigira ku propose uvuga ati ndashaka kuja mu ndirimbo yanje akavuga ati wapi je nibishobora gukunda Shavyarigeze kuba mugabo je sino bifata ko byari nko mu nzira mbi bishatse kuvuga nko ngaha muhira canke hanze y'igihugu ngaha canke hanze y'igihugu hari igihe nigeze kuvugisha Naintif urumva ambwira ati sha muta rero jewe ndiko ndakora ubuzi busanzwe rero n'umuziki hari ibintu ndiko ndaheraheza vya EP wanje mfatanyije n'ivyiwawe no ndiko ndakubesha urumva muga mu nyuma arumva the sound namurungikiye ari haciye nk'umwaka umwaka cyangwa imyaka ibiri naje kumurungikira ryari ijya projet ndamubwira muta ijya projet je narayihejeje umviriza wewe nyene yaciye ambwira ati muta je mbona yuko kweri no yishiramo kandi vese urumva harageze kabisa ico kintu nkeneye kukijamo nanje urumva afite unyerese iyindi sura izi boy twari tuzi rero ikintu ukoze kiri très international ku buryo numva yuko nanje no gikorerako so iyi challenge nahuye nayo niyo onye numva n'umuntu nawe nyene nubaha yarandikije amateka yiwe ngaha mu gihugu tout comme les autres rero je sinovuga ko ari ibintu byatari ni kwa kundi nyene twomenya ati kubaha timing y'umuntu so tugahana agaciro akazi ariko arakora umaze gukorana n'abarinzi bo ngamu gicu Burundi urafise target gukorana n'abandi barinzi bo hanze y'igihugu abarinzi bari bande sha sivuba mugabo sivuba nkeneye gukora cyane tu nkeneye gukora cyane ngira imitsi ikomeye ni kuvuga yuko umunsi amashami azokwibonekeza nabo nyene bazogira envie hirya giti ko gisharije umwe wese azokumva yuko naho twokorana ntafo yes nuko bimeze rero mu kanya turaza kugaruka ku ndirimbo yitwa Hallelujah izi boy yasoboye gukora ari kumwe n'uwitwa Irankunda Henry canke Drama ati ariko harakantu nasaka kubaza urabuze yuko umuntu wasabye collabora yikwimari Naintif urafise gusa navuze n'impamvu yes wavuze n'impamvu ndatsagenda mutako ngo wataho yaho ndiko ndaje urafise umugambi wo kumva yuko so kandi kumusaba collab canke ubu mu ndoto zawe nari nkuko nabwiye canke nabivuze ijya collab nyene nashaka ko dukorana yaje kuyumva mu nyuma ja nta n'ukwezi guheze ambwira yuko vyoba bimeze neza cyangwa vyosa neza yuko yoyitamo verse nawe nyene tukaca tubikora bisigura yuko nawe no mubwira ati bro dukore kandi ja no kuri izo mvo zo kuvuga ati bro ega ya projet narayikoze yaraheze kwari kumumvisha ati ewana mugabo wumva yuko n'ikiyumviro ni fresh urashobora kwitamo ariko muri projet zawe Naintif ari ego fo ubwo bivuze ko uri kwirata oya kandi sindabivuze kugira ngo nitera amashurwe cyane nisiga amavuta ndiko ndavuga ivy'umuziki kandi ivy'umuziki ndondi muziki w'Uburundi no munsi uha ishusho igiye ishusho riracagoranye kidogo kugira turigweko no kuvuga yuko bikeneye yuko dukora cyane tuje muri way iri muri industry musicale biri deep hama dukore entertainment yunguka mugabo duhe ishusho y'umuziki nayo nyene iyo entertainment turiko turakora bije mu vyunguka kuri kote y'umuziki apana kote personnel ego yes wanaho hinduka iki
ubona hoko gwiki kugira ngo ibyo uno munsi usaba bishobore kuba? Ikintu gikenewe bro, we need to learn. Dukeneye kwiga, dukeneye kumenya strategy twokoresha, dukeneye kuguruka ukabwira uwundi ati hewe rero je mbona yuko twogira uku hakaba nka commission y'umuziki canke ya industry ndetse na entertainment muri rusange, hagasoka nk'ikintu kimwe twese tukagikurikiza, mugo umwe wese agakora maybe kuri we yiwe yumva yuko yokora nka Ami Pro canke yokora nka Hassan, yokora nka Easy, urumva mugabo tukaba dufise intego imwe twese yo kuduza umuziki ndundi canke yo kuduza entertainment ndundi, habaye swate nk'ama bintu by'amabifi, ibintu by'injyane iki tukabigwiza navyo nyene bikaja muri entertainment yunguka, mugabo apana kubizana muri we iri personnel, nivyo bica byica wa muziki turiko turakora, wa muziki dukeneye yuko uja hejuru. Je nkeneye yuko haba nk'ikintu ca commission naho tworonka ya support ya government kakijamwo, kubera aho bamwe ubuseriye kandi ivyo bari ibintu bikogwa ukora uzi neza yuko na wewe uzotanga maybe nk'ikori muri leta, hazoba hari ubuseriye, uzoba uri kurabifata nk'akazi, kubera unye umuziki biracari ibintu vyo kwisiga gapudre gusa. Uno munsi umuziki uramubeshejeho Easy Boy? Ego gute afata yuko umuziki ari ibintu byo kwisiga gapudre gusa, mu gihe umuziki ukubeshejeho isura inzu ukongera ugatuma ubaho ubuzima tubona? Umuziki jewe kuri jewe umuziki ni nk'ikivi siko, mugabo isura tuwuha hanze, tuwuha nyene ni image twerekana nko kumengo ni wa muziki wo twitwe gusa ko turabasani, muga nituwerekane hanze yuko wo kwitwa kazi. Niyo muri zamvo usanga nk'ama company akomeye iki ntatwikoza ntagirane, kubera ko twe nituravyemera yuko twobifata nk'akazi, kubera bibaye nk'akazi jewe nka Easy Boy wallahi niwoza umbwira ati ndagutema ko gasamile dukora ikintu, utegerezwa kubaha, kubera ko na jewe ndiyumvamo kumengo ndi nka company iri muri industry, nukuvuga yuko utegerezwa kubaha akazi je ndiko ndakora, na jewe ndagukorera akazi kawe bivanye na jewe image yanje. So ni vya bindi twimanuye azotumanura, mugabo twihaye agaciro bro, trust me, na respect izoza. Mbere ko twinjira ku ndirimbo Hallelujah uri kumwe na Henry canke Drama, Easy baguhaye umwanya w'iminota 5 kugira ngo ushobore kuganira n'umusanzwe arongoye igihugu cacu nyene icubahiro, kugira ngo mwere kuko vyogenda umuziki utera imbere, ariko biciye mu muziki n'igihugu gishobore kuronka n'aya majambo ushikiriza. Bro jewe ndagusavye untege neza amatwi, no kuvuga yuko uyu muziki uri muri part ya tourism canke tourisme, ni ibintu ubikoze neza nk'akazi wewe birakwinjiriza, bitanga image nziza y'igihugu, bikaca biha na kagafaranga maybe twovuga ati kubera bibaye nk'akazi utegerezwa kucuriha tax siko, kandi urumva ikintu cyose kiri ngaha mu gihugu hagati kiza kuriha, gitegerezwa kuriha. Ni igiki kitwinjiriza igihugu? Umuziki ufise akahe kamaro mu gihugu? Urumva no kuvuga yuko jewe ikintu no musaba kweri sha novuze na dawe wa twese wumve siko, umuziki bawufate nk'ikivi, umuziki bafate ati government niwe muvyeyi, leta mvyeyi iufata ukuboko ishiremo amalwa yumva yuko abereye ijisho rya government canke ijisho rya leta, mugabo ayo malwa aze muri we canke aze mu nzira y'uwo muziki nyene, hama uwo muziki na twebwe tuwukore twisunze kuri ayo malwa maybe yoba yarasohose y'igihugu canke ya leta, tuyakore neza, mugabo twumve yuko na twebwe Uburundi canke n'abarundi bari on the map, canke turi ku mugabane w'isi kucerekeye umuziki, kuko ni wa muziki nyene uzotuma ati bajya nabo nyene bava mu Burundi, niya image y'u Burundi nziza izo yibonekeje, niya publicité ya tourisme canke tourism. So no kuvuga yuko dukeneye support ya leta mvyeyi, dukeneye support ivuye muri gouvernement kugira umuziki ndundi nawo nyene ku mugabane w'igihugu canke
kuri position y'ubuzi bwose buzwi na leta mu gihugu umuziki nawo nyene uri classe kubera ko natwebwe dukeneye iterambere muri uyu muziki tuwufate nk'akazi hama natwe twubahe ibizoba canke ingingo zose zizofatwa kugira uwo muziki umenyekane nk'akazi mu gihugu. Barakoze. Eka tuje ku ndirimbo yitwa rero Hallelujah izi yakoranye na Drama. Kubera iki Drama? Reka duhera Is Baby Killer your fave? Mukura bizi, right? Niwe mujene umwe no vuga ati yatanguye n'indirimbo ya mbere indirimbo zose yakoze mugabo atanguye kariyeri yiwe yitwa nka Drama T Baby Killer your fave. Umva warumvise madame siko ukumva nk'itamporize iki urumva n'umupeti wumva yuko aguma guha back to back kandi ya hit song muri we yiwe yaje ayizaniye wenyene mugakemanyiti ewana nguyu Dramati rero je ndabataye mu ngibi ni hit ni kuri wawe nyene wumva ati ni ndashuhiwe Bujaville naje ndaguha muri we yanje jewe niyumva mo jewe mugakemanyi ni Bujaville ni wesha ni hit song sinzi ko maybe image z'abandi batanga mugabo ni hits uvuze Easy Boy wumva hit song uvuze Dramati wumva hit song rero kwa kundi tuba tuzinanye twese n'umugenzi dufise aho duhurira pa y'umuziki umva kuri uwo mwanya twaronse esprit musicale canke twiyumvisemo ti ko twoterama muri studio tudafise ikintu tugiye gukora mugabo ko tworonka ikintu dukeneye yuko twoshikiriza abantu tutazi ikintu tugiye gukora mugabo twumva yuko dukeneye ikintu twoshikiriza abantu twicaranye na X Factor duteramye dutera histoire X Factor turamubwira ati nikiye kintu ubona twokora twebwe canke uwuhe mudiho uwumva yuko twoshikiriza abantu umukuye Dramati muri Madame ukazana izi muri Bujaville nikiye kintu bagiye hamwe umva yuko cyo soundinga neza X Factor akabara tu blessings ikintu kizima rero na jewe sinteba urumva I'm the young legend cyitkintu ndakikubwiye ushaye uzokinote ni direct ndakora direct mba ninjije mu ntuzeye amajwi ni verse urumva nije maybe nzanye ide dukore ntegezo kuba mbere kwinjiza basi nerekana uwundi ati ega jewe wumva ndigado nawe aronke iyo ntuze iyo ngufu bo mu byo nandise rero avuga ati rero je numvise akantu muri verse yawe wavuze muti ndakuronse nuririmba hallelujah ibintu mwene ivyo nta kuntu ico kintu je numva ko gifise impact ni jambo nyene yubashwe rikomeye vike ibintu ririmbye c'est comme si n'umuntu uteza ahantu n'umuntu urindiriye n'umuntu wifuza canke n'ikintu wumva yuko ufitiye inyota nta kuntu twoshira ko iyo hallelujah ati ico kintu kironse rero ririmba hallelujah kubera abandi bagikoresha juste la gratitude canke interjection yo gushimira Imana bivanye n'umuntu wese ukuntu yemera siko ndamubwira ati wumve ko atakibazo na kimwe ndavuga okay let's try mugabo kizoba gikeneye ikindi kintu maybe kigiherekeza n'insigarira zina ngereka ibintu nyene urumva ambwira ati nta kibazo reka nshiremo bridge hama wishiremo backing ucushira mu niryo jambo ribe nka chorus eko naho hallelujah yavuye rero cyibaruko maze iminsi wiyita young legend eko ni igiki gituma ugira iyo self confidence yo kubona yuko ari we uri umu legend muri runo rungano rushasha nikiye kintu gishobora gutuma umuntu atahura neza yuko ivyo uvuga ari byo ikintu ca mbere kwanza novuga ati nko mu bihe twe twatanguye umuziki canke dukora umuziki uri professionnel twatanguriye ku ndirimbo yitwa Imvura y'Ibibaby yari featuring na Satbi ico gihe Satbi yari brand ambassador mu gihugu wa Primusic ico gihe Satbi yari star vedette atwaye igihugu urumva hariyo n'ama concurrence urumva concurrence yose itegerezwa kuba Satbi utegerezwa kumwumva kuri line ya mbere no kuvuga yuko umuntu nka Satbi akiha time we wenyene akabaha na ideti dukora umuziki wa peti yangu abayumvise potentiel abayumvise talent muri mwebwe akumva yuko maybe abahaye nka featuring mwokora ikintu kizima
Vike we ari mu kandi kazi mugabo we mwe namwe kikabaha ijya opportunity maybe yo kuduga canke yo kwerekana image yanyu si ni ikintu gikomeye cyane kumva nk'umuntu nka Satbi muri bijya bihe siko akubwira ati dukora indirimbo yaciye ahantu yumva yuko twe twakora ama repetition misi yose icyo gihe twari turi abadansere biwe wanashima avuga ati bro hari ukuntu mwandika dukoze indirimbo none mwumva gute kandi ivyo babiri fresh jewe mvuze nk'umuntu nka Satbi ambwira ati dukora indirimbo amatwandika umuntu nka Fizo akemera mukaja muri collabo nayo yo bara amafaranga ngana gute mugabo iba ari ibintu by'ubufu Fizo niyo jamo right mugabo akaja muri featuring ya Swag Team muri aka kanya nyene akaba hakaza Easy Boy akabatamo ndashyuhiwe Bujaville ikifatira umugabane bro vugisha ukuri wewe wenyene uravyumva canke atavyo wumva umutima urabikubwira ni Bujaville aciye yifatira igihugu ni wa wundi Easy Boy yavuye he muri Swag Team babandi baba Petit Satbi yavugisha yakoresha canke babandi Fizo bakorana urumva ni jewe jenyene wumva yuko nakoranye na Phil Bite na Mokenzi na B-Face na Dramati urumva nibindi ndiko dakora kandi hariho benshi bakora nk'indirimbo hari abamizisiye benshi cyane bakora indirimbo ya mbere mugikagwa moba izindi ntizigende so it's a legendary way bro wanka wemera jewe nta kibazo gusa ni legendary way ngira uwundi muntu yavuye muri ivyo bintu cause aba young legend ni benshi trust me siko ufata nka Double J n'abantu bavuye mu magroupe akaza akakwemeza direct ukamwemera urumva still ufate nk'aba Dramati nyene ufate nk'aba B-Face ngire so it's a legendary way that's why na jewe nishize muri yo list ya young legend ni legendary way so umuntu wese yobikora indirimbo yasohotse uri mu gihugu kibanye indirimbo isohoka uwo mwakoranye atari mu gihugu feedback mwaronse zari zimeze gute ariko feedback mwifuza kuronka zari zimeze gute okay urumva ikintu ugisohoye muri en présence ya fan base yanyu cyane cyane nshatse kuvuga mu Burundi ibujumbura hari kuba maybe ho kogwa nk'ikintu cyo kugaragaza abantu ti indirimbo rero tuzoyiteramira naha cyangwa tuzoyisohora muri ubu buryo muri iyi way arakantu kagabanuka mugabo still kijya kintu umaze kugitangaza imbere ati tuzosohora iki niki muri itariki muri uku kwezi bo feedback jewe yanshikiye neza siko icyambere na mbere ndaba na ma commentaire aba yinjiye ubwa mbere muri YouTube channel jewe numbers nazo zogenda gahoro nzi neza yuko indirimbo izoshika mu gisagara niyo impact nini ya jewe mbafise siko yara ma commentaire ari positive naho ibintu nyene vya negative ntibibura mu buzima naho nta muntu aba rumweranda kwisi a 100% siko feedback je yashikiye neza Vike n'umugenzi nyene twakoranye yarari hanze urumva n'ubu still ni yakiri ari muri tour yiwe ari karakora ago ikintu je namubwiye ati wewe uronsa akanya performing indirimbo nkuko ingene maze gusohoka mugabo ukumva yuko atamwanya ufise uhagije uko twokorana promo muri aka kanya baho kwanza akora akazi kiwawe ntegerezwa kubaha akazi k'uwundi that's why najewe nasohoye indirimbo naho ntari mu gihugu nawe natari mu gihugu nukuvuga yuko nakazi kiwanje ntegerezwa kugasohora ku mwanya wanje rero nanje ntegerezwa kubahiriza akazi k'uwundi kakaje imbere hama nawe nyene akabikora ku mwanya yumva yuko akeneye yuko tukora ijya promo so feedback yari nziza